Ikaze kuri Pam Channel TV, ikaze mu kiganiro kukayi na Pamela Irene Rakoze. Uno munsi twatanguye weekend. Sinzi ko ari kuvyumva undamukirize mugenzawe twi Pamela Irene Irakoze. Arakuramukije mu kiganiro kukayi. Turabandanya rero ati uno munsi tuza kuganira kuki guys. Uwaravye ikiganiro cha samedi casohoze samedi na Madame Henry de Semirengo ngira numvise ico tugira tuvugane. Hari ico yavuze uno munsi hari ico nza gukompleta. A tout de suite mugumane natwe. Bakunzi wo kukayi nkunda cyane ndabafitiye surprise uno munsi. Shimire abaravye ikiganiro giheze tuvuga ibintu bigisibije bisambuye ingo. Turi kumwe n'umutumira dasanzwe Madame Henry de Semirengo. Abantu benshi barakiravye, abagize ama like, abagize ama partage, abanyandikiye inbox, nukuri ico kiganiro vraiment carafashije abantu benshi. Muri commentaire imwe turaza kwibereka y'umuntu yavuze yuko yagira atandukane n'umushinga nahe wiwe, ariko kuko ibintu yumvise muri ico kiganiro hari ico bimufashije afata ingingo yo gusubira kwiyumvira ku bana n'umushinga nahe wiwe. Ndazi ko ariko araturaba nawe nyene ndagukengurukiye cyane. Nibaze ko ibiganiro byacu bibandanya bigufasha atari wewe gusa, ariko ndazi ko ari benshi bibandanya bifasha. Nabazanye couple nziza cyane, couple jewe nka jewe vraiment ku ruhande rwanje numva inyespira ntarespira indespira vraiment. Urumva ndikunda cyane, ndayigira ku bintu byinshi, nico gituma nayizanye hano kugira ngo tuganire. Uku kwezi je naguhariye ukwezi k'urugo rwiza. Ngira nakire couple nkunda cyane tugira tuganire muri kano kanya, couple ya Aster na Madame Louise. Nukuri ndabakire mu kiganiro kukayi, ntangore kunindega basha. Reka akagani urakaje barantanguriye murabibonye bya bindi mubimenyere nuko nyene bibereyeho. Madame Louise ndakwakire mu kiganiro kukayi. Murakoze cyane. Uku nyene avuga murakoze cyane. Asha nuko nyene. Reka nakire umushinga nahe Aster mu kiganiro kukayi. Murakoze cyane. Mwe mumaze kucumva? Yego kandi mandanye nakira. Wow, kuri Pam Channel TV uno musi rero sibyo kumviriza yamaze kuhagera. Bakunzi bo kukayi, nkuko nababwiye hari gihe muri couple cyangwa mu rugo umuntu amaze kubona couple nziza akavuga ati wow, abo bantu baba mwijuru, abo bantu yombega birashika bakashavurana, abo bantu gayemwe baramaze no kubwirana nabi, abo bantu yemwe barahezagiwe. Hari imifunda myinshi itandukanye ica mu rugo, mugabo bivanye nuko ngene mwavyifashemo ibintu bikagenda neza. Uno munsi tugomba tuganire kugira ngo umwe wese agenda ariga buhoro. Alors mbega mpere kuri Monsieur Aster, mushinga nahe Aster, mumaze igihe kingana gute mwubatse? Itariki 26 z'ukwicumi tuzoba dukwije imyaka 9. Hafi imyaka 10 ngo haboze mu mwaka umwe. Aba bantu mubaraba nimundabire ino beauty ngaha. Nukuri twita kabisa. Abo bantu ayo mavuta tugweko. Ariko kandi ico no kongera ko iyo ni imyaka yo kubana mu rugo. Awi. Ariko imbere yuko tubana twaragize fiancé imyaka 3 n'amezi 8. Ngahora tubwira burate imyaka 3 muri fiancé. Turabagenza umwanya munini, wow. Umwanya tumaze twubakanye. Wow, muri ko bakunze kukayi bitu biko show. Yego, hama ivyo bintu avuze kweri nivyo. Nivyo cyane. Wow, mbega umuntu atari ko ngene jewe ho nyuri kurananyishura numva umengo noherayo. Uri kuramubwira ati ego ndakwemere, nawe avuga ati nanje ndabikunze. Ego, mfise abana bangahe? Dufise abana 3. Wow.
harimo imisore n'inkumi byose. Ego tufise abahungu babiri n'umukobwa umwe. Imana itanga imbuto zose kandi umugisha gusa niwe wivugira hano hantu. Ego cyane reka rero mutubwire muganiriza abakunzi bo kukayi mbega Aster mbere kuri priorité d'abord aux femmes. Alors kambaze Madame Louise. Madame Louise ndazi kuri umuntu asenga cyane uri umuntu wizera Imana twebwe hari ukuntu abakobwa iyo tanguye gutangura kwiyumvira ubonye ko wakuze utanguye kuvuga ati urenda ndageze mu bwero reka basha sinotangura gusengera wo tuzokubakana kubera baranabitwigisha umengo aho tuba dusengera ego gasanga umuntu arafise liste ngo yo ngo shaka ikibogare kivyimbye mu bitugu ngwemwo ngo kimwe kizonzungurusa nkuko naona urabibona ubundi nawe ati winzobe gamana wifresher yo fresher.com zero blessure kurabyo ubundi nawe akavuga ati shaka shake nabirefu kurabyo ndasabye utatubeshe vraiment abakunzi bo kubakaye umbwiza ukuri utubwire liste yawe yari imeze gute wari ufise igicapo kimeze gute liste y'ibintu 15 Bon papa ntavyorosha ariko désolé franchement nta liste nari mfise. Ariko igihe nahura n'uwo twagumanye mu mutwe wanje ntavyo kubaka byari biriyo. Nukuri nari mfise programme yo kwiga hama ivyo nkazovyumva ntivyaca no mu mutwe wanje. Rero nta liste nari mfise ariko umuhungu wese twavugana ndavyibuka ikintu ca mbere camacera imino umuhungu yari ivyiyumvira afise amajambo afise ico kintu vraiment uvuze kabiri nka kwishura ukavuga twasezerana numva nti uzombaze canke ntumbaze wewe namaze kuguplace. Nibaza ko cari ikintu kiri primordial mu mashwa yanje ku muhungu. Wow, umugabo urumva nta liste wari ufise guys, nta liste yari afise ibintu 1250 muzi ko bibaho ntimuntwenke. Naje nari ndayifise liste mugabo sinzoyibereka aho nimuhagume. Urumva nta liste yari afise mugabo yaravuga ati akumvise umuntu umuganiye waravuga ati oya wewe yo mano uri buca bucana yandi kweli ati wenda gukrashije quelque part umbaza utambaza urumva umvise principe ziwe yarafise yarumva umuntu baganiye yarumva ko gicamo canke kitazocamo naho atari kumubaza. Okay, hanyuma reka nje mu buryo bwanje reka kugumupoke jya urangurira ifana n'ukuri aho guma wumviriza yuko hari akantu kaza kudumbukiramo. Oya reka urasororera. Monsieur Aster umbwire ukitangura kwiyumvira urakuze urashitse mu bigero haraje kakano ko kwiyumvira ati mbe basha nihagira ko nubaka nzocagura gute nikiye gicapo wari ufise abashinga naye nabo ndabazi imisore ndayizi ibigomba muri Afrika je mvugira aho nyene babashaka ngo umukobwa ngo afise amataye ngo afise ibisusu wanashaka ngo afise ibiguru vyiza ngo afise ngo afise kunagenda ngo vuga bukeyi ayo manuza amatandasi ndayazi sha ndabizi ndabivuga ngo afise ngo gapo ana kenshi imisore azokubwira ati naho bari kirandamuzi ngo ndakunda umuntu avuga bukeyi awi urumva nashaka utubwire nivyahe bicapo wari ufise ni igiki wabona kumukenyezi muzokubakana. Murakoze cyane reka ntangurire kuvyo naronse ntarinze kurondera nuko kumbure yicaye badashobora kumubona amata yari afise. Ico kiri mu byo naronse ariko sinari nagikurikiranye. Ndamukunda rero sinamujira ariko mpore avugira ngaho nyene afise tayikunditse. Wow, rero mba mfise amahirwe ko nakunze uyo ariko nari mfise ibintu by'inkoramutima nashaka ku mukobwa tuzobana. Icambere nuko yateza ko ari umukobwa akijijwe kuko nanje nari nkijijwe narifuza ko njana n'umuntu iyo mvuze ururimi turutahurana. Ico ni cambere. Ikindi kigira kabiri cyari gikomeye narifuza
umukobwa akunda abantu cyane cyane abantu bato bato. Iyo mvuze abantu bato bato si ukuvuga bonze mugabo b'abantu no kwita abantu aho nikora kuko kimwe mu vy'Imana yampamagarira ko ari ukwitwararika abantu nk'abo. Rero narabona ko bishobora kuba intambamye mu gihe noronka uwo twubakanye adakunda abantu nk'abo wa wundi akunda abantu bakunda kuvuga ba high class. Nibyo kugira abagenzi ba high class ndabafise ariko umugenzi wa high class aragira n'abandi bagenzi. Rero naripfuza umuntu ashobora gukunda abantu bantaho nikora, ashobora gukunda imfuvyi kubera nari mfise uko ndiko ndakora mu by'imfuvyi. Hanyuma kandi acari ikintu cinkora mutima kuri jewe. Hanyuma n'umukobwa ankunda uko ndi. Amvuze ankunda uko ndi ni jambo ryagutse, umuntu wese arafise ukwari, arafise uko yiyumvira. Rero ivyo byari ibintu vyinkora mutima kuri jewe. Kandi nari mfise n'ingene ndabipima kuko ibintu biroroshe gupima. Umuntu ukunda ukuri ntabaciriyemwo yari abakunda uko musa uburyo mufise ivyo uwemera iki. Ego cyane ibyo nemera byo vyumva n'ubwa mbere mugabo kandi ndo umuntu ntari mfise n'ibintu bifatika. Hanyuma kandi urabizi ko ari igihe umuntu avuga ati ndashaka umuntu yamaze gufatisha kugira ngo ntibingore. Ntutebe. Ego kugira ngo ntibije kungora sinje kuruha sinje kuvunika. Donc nje kurangira byose hajya. Ego ntazogenda n'amaguru afise inzu ntazopanga uko gupanga ari usanga no musi upanze ngahe ejo bakagushira ari rose nari ndabifise. Hanyuma kandi sinari mfise n'umwanya novuga ko nzoba nabironse. Hamwe nshobora kubwira umuntu ati mu mwaka umwe nzoba nabironse. Rero nashaka umuntu ankunda uko nyene meze. Hanyuma ndi umuntu nkunda kwiyumvira kandi iyo niyumvira ndasohora icimviro canje. Nabwo ntibiza ko kwiye kuba ari umuntu yakira icimviro nasohoye hanyuma akakumva ko ari ico canke atari ico. Rero nico ituma mvuga ko nashaka umuntu ankunda ukomeze. Wow. Ngaruke kuri Madame Louise. Urumva yuko ikintu umushinga nawe yarafise igicapo cukungene yari yaramaze kwentayoriza sinzi gene no bivuga kubona uwo bazokubakana. Ego uravyumvise uvyumviye nkako kantu warumaze kukumva gamurasororo no musi bikomere urumva no musi ndaryohewe gose uraza kumva n'utuntu taruzi. Ego kubera kukayi bihubawe. Ego hanyuma mumaze guhura rero na Aster nikiki cakunezereje kuri we mu kiganira nikiki wagiye wumva umutima uvuze ati yo mana birase nuko njyana ibi bintu byoherera ngaha kwere nakaye kajambo yakubwiye kumva ati yo inkora mutima. Ego comme nakubwiye ko nakunda umuntu afise ivyiyumviro n'amajambo afadika. Nibaza ko nagiye ndakogwa ko muri urwo rugendo rw'iyo myaka yose ariko nkuko yavuze ko twamaze fiançailles y'imyaka 3 n'amezi 8 avant iyo myaka 3 twari tuzinanye twari tuvugana. Donc ntaguciriyemwo hariyo 3 ans de fiançailles mugabo hari indi myaka mwari muzinanye. Bien sûr. En fait izo 3 ans c'est à compter y'umunsi un propose hama nkemera. Naho twakonta tukavuga tuti kuva umunsi demeye gushika umunsi tugize mariage ni 3 ans 8 mois. Muga avant ça twari tuzinanye. D'accord. Rero nako ndavuga yuko vyagiye biraba inkora mutima kumva d'abord nakwegwa nayo majambo afise icerekezo atahuritse kuntasigura niki. Mugabo ndafise akantu novuga nk'urufunguruzo. Kamwe akanyuzi kaboshe gafatanya mu vavure muti aka ego. Ndavyibuka mu biganiro twagirana ni n'uyo munsi nibaza iryo jambo ryasohoka yarambajije donc turiko turaganira narumvise ko ari umuntu akunda gufasha abantu akunda kumviriza abantu donc yitwararika abantu. Hama muri jewe ego muri jewe haca haza ikintu kivuga ati none wewe nawe iyo bikugoye iyo urushe iyo genre apu yawe ni yahe nawe ufashwa nande niwe yakubaza
we ni je nibajije donc muri ubwo bugenzi dufitaniye ngo ndakubwira ico kintu cankweze cyane muri ubwo bugenzi numvise ari umuntu w'abantu umuntu afasha abantu umuntu yumviriza abantu umuntu yitwararika abantu donc yitanga mugabo nca nibaza nawe ninda kwitayeho ninda kwitwararitse iyo wahuye n'ibikurusha kuko nimba hariho umwitura ko yarushe nuko nawe peut-être hari ibintu bimuruhisha ninde witura donc numva umenga nako kantu kabaye lone ya vyose kuko numva umenga uri kuraba umuntu w'abantu uri mugakame murakeneye backup urakeneye akaruhuko urakeneye aho wifuza sinumvise sinatahuye neza urumva warumva ko ari umuntu w'abantu wowe uribaza ati none wewe iyo hageze mu bihe bikugoye ninde agufasha uca wumva umengo yoza nk'umuntu azoza kugufasha no jewe ahubwo numvise uwo muntu ariko aragenda kumenekera mu bandi gusanzarira mu bandi arakeneye umuntu amwegeranye pokeya mukozi w'Imana mbe uri mubiki je ndiko ndafashwa numva no siniko nabesha abakunzi bo kukaya abandi baranzi bwa numva umengo ndagize shadow pool uwo mutima urumva uwo mutima ico kintu ari bwacu umve kwanza canke ucumbiye kukaya tumaze kwiganira kuko turaganira cyane wow n'umuntu wanje umuntu wa ni byiza muganda baranyica aha ndi kuri kuma ballistic missile ngahanje mwacumbise urumva inkuru mwayumvise sinzi ko mwavyumvise au fait bakiganira yarumva cyane ko ari umuntu w'abantu afasha abantu yumviriza abantu kandi by'ukuri umuntu amenyereye uyu mushinga na Aster ni umuntu muri ko muravugana shaka kuvuga uburofa shaka sinzi biba byaguparanganiye ko aragutega amatwi ukabona neza ariko arakugira gutya naho nukuri ico ndakimuzi ko vraiment n'abandi bamuzi baramuzi uri uvuga ibipararangane ugira ibiki kandi umenga ugenda ufise n'inyishu vraiment ningina nibaza ko ari impano ufise yego nimwe mu ngabire Imana itanga ningabire nibaza ko ari ingabire kuko ningabire ikomeye urumva yari yamwumvise Madame Louise yari yumvise yuko afasha abantu agira nukuvuga umwanya wiwe yari wo gufasha abandi acaribaza ikibazo ati none vraiment uyu muntu vraiment ko inguvu ubwenge bwiwe abuhereza mu bantu nawe yagize ikibazo nindamwumviriza nindamutahura nindamuremesha yumva yuko ako ni akambariye ariko nacenda gatahura kwe mumpwe munyisha yumva yuko ati ni jewe ngo kumuba hafi mantere bosta ndabashije basha dushaka kwibaza ego urumva wakumvise ako kantu bega nakumvise cyane ni naco kiraro Imana yampaye canyoroheye mu kumuresha kumva kumuresha ntibyasubiye kumberi umutwaro muri we Imana yari singe ni communica ko akwiye ko umuntu wo gufasha uwo muntu afise uwo mutima nk'uyu wanje ku buryo umunsi ndamubaza yuko yombera uwo muntu uwo munsi yaciye avyemera sinagiye gusenga ntiyaraje gusenga babandi barurika abantu ngo haciye indwi gaca nk'umwaka ngo nzoguhinyisha oya ako azo mwigisha uzotwigisha aha kukayi turacagukeneye vraiment ntiyagiye gusenga atanga amakonje oya uwo munsi nyene yavuyeho avyemeye ni ibintu binatangaje kuko ntiyanavyemeye turi kumwe amasomo yandi yari yamaze gutangura gukora ico gikorwa cyo kumfasha nari ahantu mu Kayanza hanyuma mu Kayanza nariko ndakora akazi kansaba inguvu nyinshi hama mu kwandikiranira ku ma message we yaciye afata ingingo yo kurondera carte SIM ishobora gufata aho hantu jewe nari byoroshe kugira ngo dushoboye communica aho sindamu propose mugo yatanga urugendo wo kumfasha kugira ngo ndonka ndohukira urumva Imana yaranyorohereje gose urugendo pam muragisha Imana irankunda iragukunda sha ariko hanyuma ikintu cakwemeje mu bandi bakobwa igihumbi benshi bari bamaze guca mu maso yawe ni giki wabonye kuri we wa detecte ukamenya ati urya muntu vraiment nakara ko mu mara yanje nakagufa ko mu magufa yanje kwere ugatera anesthesia kagufata kwere muri iryo joro bika
aha lokaliza ego gose icambere kwa twari turabagenzi imbere yuko ndanamufiansa narabona ko akunda Imana d'abord twasengera hamwe mugabo ikigira kabiri canyeretse ko akunda Imana ningene yakunda kumbaza amajambo y'Imana musigurira ndi umuntu nkunda gusigura cyane nawe yarafise inyota yo kumenya byinshi kimwe mu bintu biranga umuntu akijijwe niyo nyota yo kumenya byinshi mu bijanye n'ibyo kumenya Imana iyo nyota narayimubonyemwo kandi narabimufashijemo narabyungukiyemo nanje kuko numva gukura kwiwe nanje nabigizemo yakora ibyunguka nabigizemo inyungu cyane gose sinigeze n'investisa mpomba umwanya nataye umwanya nawukoresheje neza umwe gukoresha umwanya nawukoresheje neza kubango ico kintu cyambere cyuko akijijwe narakibonye kigira kabiri cyuko akunda abantu nari mfise ikibanza ciza cyo kumupimiramwo imbere yuko ndanamuresha kwa twara abagenzi je nari mfise orphelina nari sanzwe nkoreramo naramwemvise muri orphelina hanyuma arataha atashe bukenda mubaza amazina y'abana yibuka kuko vyo bigoye kumbwira ko ukunda abana b'imfuvyi mukamarana amasaha 3 abo bana bwaca kabatamwana numwe wibuka mfityo yunguru rwabo hanyuma arambwira nsanga hari abana yibuka kwere kumbe wari muri test ntiwamenye ivyuri nta nakimwe yashobora kumenya kuko nari nshaka kumenya ivyo bintu hama ikindi kigira gatatu kijaye no kunyakira ukondi nuko ico gihe nari mfise konte muri Ecobank yari kwimba amajana 2 200,000 francs jewe sinahembwa ku kwezi ngo name ndiko ndashira amafaranga kuri konte nari nakoze ikiraka nari mfise 200,000 francs naciye ngenda kuri konte ndasaba historique hanyuma ndamubwira ngo jewe kuri konte mfise 200,000 francs kandi simpembwa yari muri fiançailles canke mwari mukira abagenzi aho twari tumaze aranyemereye haciye nk'imisi nk'ibiri akinyemerera ko anavuga nti uyu mwana w'abandi amenye uwo yemereye wariwe kuko imisi ibiri bavyoroshe ko mubwira uti bwabo ndashobora guhindura kwari kugira ndufatana urugendo atazi wondiwe nca ndamubwira amafaranga mfise kuri konte nakugire ko amayirizyo ntangire ko amayirizyo nca ndafatana carte bancaire yo muri Ecobank ndayimuha iwanje ndamubwira ngo yibike tuzorotira amafaranga twavyiyumviriye kuko aramaze imisi biranyemereye umuntu yarambwiye ati nayimfashe risk ati mbege yarotira gaca agenda nca ndamubwira nti sinayi kuba mpomvye amafaranga nayi kuba mpomvye umuntu ko amafaranga ararondegwa akaboneka hama ndamubwira nti impuzu mfise nziza nizazi ndohora mbonana kuwa Mungu nizo muhira zozo ntazubona nizo muhira nari mfise imatera ya 1,60 m n'igitanda ndamubwira ndafise imatera ya 1,60 m n'igitanda Jose waramubwiye cyane ndamubwira nti ndafise valise mbikamo impuzu ibirenga ivyo n'urusaku nta parcelle mfise mbo ndafise itongo nyene ruguri wacu cyo kimwe n'abandi bantu bose kwari kugira ngo anyemere ukondi ibyo rero byari ibintu by'inkora mutima acarambwira ati ndatangaye nari naripfuje umuhungu afise iyo transparence ati uri umuntu wo kumirako ibyo rero ni ibintu byamfashije gutahura ko umuntu ari we wow. Nibaza ko ariyo na clé y'urugo intango y'ikintu cyo si urugo gusa burya mufatanye ngo amaboko ataresha ngo ntaramukanya urabyumva kandi abafatanye urugendo rumwe nuko baba babiyazi urabyumva ntabajana bataraganye ico kintu cyari kinsize urumva mugomba kubibwira nibaza ko kenshi muri ibi bihe bivanye n'ibiganiro twagiye turabona bitandukanye canke amakuru tugenda twumva turumva yuko hariho benshi bipfira muri uko kutabwizanya ukuri mu gitangura urumva umuntu nguyo uraje kumuresha maybe waguye ku 30,000 wakose imodoka y'umunsi umwe urakose korora urakose meniti senzi practice za premium ajugiye kumutora ku yindi hari ukuntu abana b'abakobwa twiremewe n'Imana burya turi beza cyane gose hari ukuntu twirukanga nyene kugira ibicapo kanaka ati asha ndagoye kuri boss rero ikintu munze kuri mwebwe nibaza nabo bari kwadukurikira ku kayi ako kantu mwagize ko kubwizanya ukuri buraza no kukimbwirako ku bintu benshi biriko kutabwizanya ukuri ngo mutangure urugendo rwiza cyane donc mwatangwe ku ma fondation meza de base voilà hama amaze kukubwira ivyo bintu byose
tugende bukebuka amaze kukubwiza ukuri bera kanaguhana carte tuzokurotira twavyiyumviriye ukumva ko afise aka 200,000 mbwa 200,000 ari kuwa boss mama ari kuwa boss 200,000 ni ibintu byinshi we urumva amaze kuguha ko kantu agakarata kakubwira ati impuzu urazizi n'iziga nyene hanyuma ntonyitege ko nta mamodoka afise ahubwiza ukuri quelle est la sensation wagize mu mutima wawe? Je numva umenga sensation nta surprise nagize nari numva biri sawa it's okay kubera nkuko nakubwiye sinari ndi umuntu yari yiteze genre ndashaka kuronka umuhungu andragenje muri relation n'ikikwa donc ni relation numvuga yatembanye n'ubuzima numva ndiko ndabaho ego numva biri sûr numva biryoshe rero anyeretse ati mfise subiramo ko kajambo uvuze numva uri kugira iki numva ndiko ndatemba ubuzima ndiko ndabaho donc ni normal nta bikangana nta bigurutse donc ndiko ndatambuka ndi kwisi ndabaho ndahema kwa donc vyari ibintu biri réel aussi ico nico numva cari kiryoshe nukuvuga ngo rero kuba yonyereka amahera afise kuri compte kumbwira ivyatunze numva biri normal kubera muri jewe nkuko nakubwiye sinari niteze umuboss afise imiduga umuhungu afise des comptes zimeze gutya na oya nari numva ndyohewe n'ubwo buzima buri vrai bufadika butari mu kirere bugize gute buri vrai ego donc bufadika butari mu kirere si filme turiko turakina niki hama turiko si turempressiona abantu nari umuntu numva umenga ndashaka ibintu biri réel on avance kuri pas il sûr ntidutatona ntitugira iki ntidufise expectation y'ibitangaza niki mugari ko twumva turiho twumva imitima iryohewe rero nari numva uranyeretse compte wow merci hama kumpa carte ni none sunsheri wanje cette fois-ci twamaze kwemerana turakundana kuba nobika carte nta gitangaza kirimo amahera ariko arangahe donc nitwayajya gahera sinakunze amahera sinakunze ibintu nakunze umuntu hama umuntu ndamufise then I numva ari gushira carte mu isakoshi ni nkaho noshirayo telefone byari ibintu bisanzwe wow bakunzi bo kukayi murumva ko turiko tugenda pore pore ku bantu banzi ngene nkora ibiganiro ngenda buhoro kinye impressionné ni iyo attitude ya Madame Louise ingene yavuze ati naho Aster kanje gafise 200,000 zokuma koreka gafise vision shahu sinzokarabira muri television tuzoba turi kumwe voilà alors Monsieur Aster nashaka kuvuga kuri iki kintu urabona turatumiye imiryango rero ibintu byarakomeye ngiyo doti irabaye ngiyo mariage irabaye muratumiye abantu murabanye ukungene mwari muri ndiranye bishika ati hobe n'ukuri uyo sinzosubira kurenga imirambi nza kukura ubundi te murabanye hari ikintu rero havuye fiançailles hakaza mariage ubu murabanye hari ikintu bama bavuga ngo chama découverte urabona wa muntu wawe urabona kumengo ni Bikira Maria yibereho nakaju keza kaguma kagira gutyo mengo n'utuvage two kuri rake Tanganyika naho ndadukumbu urabura byumva mwashika muhira rero ugasanga n'umuntu mutabanye imyaka myinshi ugasanga mwamenyana ari umuntu ewana make up ku munsi urashitse hajya yambara karato ka ari swage misi yose urumva ukacuvuga ukazubona kumbu urashitse muhira ni wa muntu brosada ajeje kwibrosa ashira ku meza yo muri saro igitenga cambuye acamanika muntu uze hajya kuri sara amanje yo wundi nawe yahora n'umuntu azi kwitunganiriza utuntu twiwe yiyegaraniza Madame Louise ari umuntu yiyegaraniza utuntu nguwa akaca asanga Monsieur Aster akuye agashesheti muri saro amanika ku muryango agashati basha kuri barza niko kakira abashitsi utwo tuntu nk'utwo two batwara abashikiye utwo tuntu ntitworeka kuko turi abantu babiri
bavuka mu miryango itandukanye twakoze ubutandukanye dufise n'amakarakiteri atandukanye ikintu cyari kutubera intambamyi mugaye Imana yadufashije tugitunganya ni ikintu no gukoresha umwanya jewe ndi umuntu ku mwanya isaha n'isaha donc je mfise ico bita heure chronologique ni chrono tuvuze midi 00 ni midi 00 mu gihumbi uvuze midi 10 ni midi 20 ni midi ico rero kuva tukiri fiancé akiri mu bintu namubwiye yuko mfise ndagifisemo intege nke ndi umuntu nkunda umwanya kandi umuntu arenze ku mwanya mba numva ambabaje acagerageza gutangura kuvyajista ko tukiri fiancé mugabo tumaze gushika mu rugo kubera cyari gushobora guhinduka ico tubera ikibazo twaciye tugitunganya ingene tugitorera inyishu ndaza kugishika kwako kambikire ego cyane no kuvuga ngo umwanya cyari ikintu cyari gushobora kudutera intambamye ako kantu karaje umwe ntagire ntiyubahiriza umwanya jewe ku mwanya abadamu ku mwanya twebwe Imana iratubona jewe umunsi utangura mfise ama programme kandi ahera no kuvuga ngo mbanzi ngo ntangura iki ngeza aya masanga programme zihera hama nawo umunsi urashobora gutangura afise programme 10 kandi azi neza ko ashobora gukora zine gusa muri 10 mugabo jewe ndi realiste kuri programme reka kuduturira mukozi w'Imana Aster yo rero ico ni kimwe mu bintu bidutandukanya jewe nawe ego utwo tuntu umwe agasanga hari ako kantu k'umwanya wewe wabonye agake hama ikindi kintu wanashaka kinadutandukanya n'umuntu apanga ibintu nko muri garderobe ariko arapanga impuzu akakuzanira latte mu gihe je ndayishizeho mbona ko nahejeje ubona ko wishiriye no kuvuga ngo yinjiye muri garderobe yanje agapanga inyuma y'isomene zica zisubira kuri rutonde rw'iwanje kandi ukabona ni sawa gose agafata umwanya agafata amasata atari karapanga impuzu zanje nkimviye ico ari karakora mugabo ugiye kuraba ugasanga umengo hari kwirate ibyo navyo biradutandukanye ibintu byiwe n'impapuro ziba zifise ukuntu zipanze oruje kuri bire y'wanje nta muntu akoraho kubera ordre nijya nyene desordre yanje bari ordre ko nyene yinjiye muri biri wanje acambye ndagupangira ibintu gasheri amubwira ntari ko ibintu bikore ko basipanga ibi kubera bamuna byasanzaye rero urutonde rwiwe n'ubwo wanje navyo rasiko bitandukanye kugari ubudasa mutanguye guhura nabwo bya bintu bize ari amasekanya we akantu wibuka ku bakunzi bo kukayi uwo wabwira wibuka mugishika urashitse wewe urabona akarate wakajanye mu rugo ko gupanga neza uduhuzu akantu wibuka vraiment akantu nibuka naronse ukamfasha kariko karangora cane mukigira mariage muraronka abashitsi benshi mwakira rero iyo turonse abashitsi nkababaza ndabaza Imana iki ngiye nimba ari gutora ifana muri frigo nasanga nawe afise plateau n'ikirahuri donc ni ikintu nibaza cahatswe kungora kubera numva umenga agenda uganiriza abashitsi hama nawe ndaguserve nk'umushinga ntahe mu rugo urabibona umugore yubaha umugabo akunda umugabo nyene nawe ndakuza Imana hama ube umwami mu rugo rwawe mugabo wa mwami tukaca duhura yikoreye ama plateau ibirahuri nimbara akantu gasesetse yamaze kuja guhanagura je rero ivyo bintu vyarangora cane kwa tumenyereye twebwe abagabo baraza na vya birato bavuga bikurira muri salo ukaca ubitora ukabibikura bibona nyene ego nga muri Afrika yabari rya style je niyo nzi niyo ntahura rero kirangora cane tellement na samedi mvuze ngo ngira nje mu gikoni umva baba barakwigishije uzotegura utuntu umushira afungure hama twatungiye kudutegura kaza mbona araje mu gikoni nimbugita ndagufasha ukata igitunguru none kaga pla nzoka muserva rya bikorana n'urukundo rwishi badisi wo donc carangoye cane hama ngiri ku buntu ejo ndakira umukuzini ndamubwira ukuntu vraiment ivyo bintu numva umenga ntaco maze ntaco nkora nta kintu ciza noza akavuga ati wow watetse neza kumva deja nawe yabitetse ushaka kugira gani nashaka yicare ndamutegure ndamuzimane akantu wateka waranyiciye ibintu nawe yazakerebutse yo mashehi vraiment ndamuruhure kumbe nawe yateguye akantu
none wewe ico gihe ariko arakora uri kuriruka gufasha abantu kubera n'umuntu mana uko nyene ni Aster ni kwameze ntatinya ngo nivyo oya ngo nivyo abakobwa ngo nivyo afise umwanya he none wewe ico gihe wumva uzanye umbugiti uri kuragira gute ntubona ko ari akantu special agomba kukugwirira wawo bo naba numva nanye shaka kumufasha kuko je ndakunda umugore wanje gasubiremwo cyane je ndakunda umugore wanje mvuko muri abasha ndakunda umugore wanje nawe arabizi kandi nta musi wohera ntamubwiye ko ndamukunda wow ibyo byo ntivyo ukunda kuko ni byiza yuko agira ryama yumvise ko akundwa kuko niko yabimeze mbwirira abakunzi bo kukayi abashinga nawe bariko barumviriza ni byiza ko mambwirire bakwiye kwibabwira ko babakunda nivyo barashobora kubereka ibikorwa by'urukundo mugabo kumubwira ko umukunda muri ano majambo kumukunda ni byiza numvise inkuru imwe n'umugabo yabwiye umugore ndakubwiye ko ndagukunda ngo nzosubira kubwira ngo nabihinduye ngo ntabihinduye menya ko ndagukunda arakeneye kuvyumva ku munsi kujya umuntu aguma hema kandi kujya umuntu aguma afungura wafunguye mu gitondo nteka ufungura saa sita nteka ufungura ku mugoroba rero no kubabwira yuko tubakunda kuko niko yemeze mugabo kandi sinkunda kubwira abantu ko bakwiye kubesha utamukunda ntuzurayimubwira kubera ndo mukristo sinkunda kubesha mugabo ukunda umugore wawe mwibutse ko umukunda ajyame yumva ko umukunda aje ukazimva ko umukunda hari ukazimwibutse ko umukunda kugira ngo agire iyo energy rero naba numva ndamukunda nkavuga nti nkwiye kumufasha udukogwa kugira ngo bimworohere kuko natahura ntiyaje kuba umukozi muhira ko turafise umukozi yaje kugira ngo dufashanye rero agiye gukora ibikorwa kumufasha numva ari ikintu mpamagarirwa kandi nabikora ndabikunze wow bakunze ko kayi ngaho rero haraje amadeza ko ibintu by'umwanya uyundi nawe uri kuramuvangira mu tuntu ashaka kukugira umwamisha nasikia urabyumva biratanguye kuza mumaze kubona ibyo bintu wewe byamaze kugufwisa gushikaho wegera umukuzi namwe mweganiye nawe hari byamaze kugufwisa mumaze kubona ibyo bintu byose niki mwace mu meta en place muravuga ati ibi bintu attention bigira bitugirene nabi mu rugo mubwira ko munabwira n'umuntu ariko aratwumviriza ageze kuri iyo etape yo kora iki ego cyane kubije no gutunganya umwanya ikintu cyambe naciye nkora jewe mu kuvyuka ndi umuntu nkunda kuvyuka mbere yiwe ubona abantu ntibakoze kumwe hari abantu bari matinale gusumbya abandi ico nca nkora nuko hariho twaduko ico gihe ico naca nkora kwaruko nuno musi turacabikora wow nukiga kabisa ni kaminuza ikomeye no kuvuga ndavyuka hama nkamuvyura kugira ngo nawe ashobore kuvyuka hama gacambwira ati kugira ngo nyarutse ntufate kundindiriye kora kuri ritme yiwawe hanyuma nanje nca suiva ritme yiwawe nca nitegura mpejeje kwitegura nkaja ku meza ngiye ku meza hari ikintu jewe mfise nawe adafise jewe misanzwe icayi ndakinywa bukebuke sinyarutsa kunywa icayi nawe arakinyarutsa naho no mutanga ku meza mu kunywa icayi aca ntanga kugiheza kubera warashobora kunyarutsa jewe nanje ndakinywa bukebuke rero bica bifasha nca nshika ku meza nawe agiraze hama nkamusukira icayi amusukira icayi gasanga gisutse hanyuma tugaca tuma icayi hama kubera ashobora kuba atarisiga aca agenda arisigira mu modoka no kuvuga ngo ntasubira kuja kuncereza ariko arisiga kubera abapolisi badafata umuntu ariko arisigira mu modoka aca yisigira mu modoka no kuvuga ngo ca kibazo c'umwanya tuba tugitoreye inyishu hanyuma yari ahantu tugomba kujana ndaza ndamwibutsa ndamubwira ko dushikayo midi wewe nta kibazo yogira cyo kwaguruka midi ndo ndamwibutsa havalo tangamubwira nti uribuka ya program kugira ngo aje kwitegura nawe amwanya wo kugenda ube woroshe kubyo gupanga ibintu garde-robe ni wayipanga jewe ndamubwira nti uzoza urihangana ni wasanga impuzu nazisubije muri rwa rutonde rwanje muri triangle cyangwa muri kare jewe l'essentiel nuko zihari kandi zimeshe hanyuma nawe acaza azipanga muri wa nuko zihari kandi zimeshe hanyuma nawe acaza arazipanga no kuri porte soulier nuko nyene bimeze azarahaca agafatira na kakarate azarahaca asubiza ibirato we wateza kubisunika akabona yuko bya birato vyegeye nanje ndagishizeho na kirateretseko je birankwiye ubona ari grave vraiment wishimye ego rero nca ndamureka ivyo bintu ashoboye gukora akabikora nanje ibyo nshoboye gukora nkabikora kandi nukuri biri mu bintu byaduhaye amahoro bituma urukundo rwacu ruguma ruryoshe ushika no munsi ego
donc mwebwe nkuko wewe urumva yuko yaciye yigira ingingo aravuga ati ibi bintu kabisa ndabona biriko biransubiza inyuma mu bwenge ndashizeho nzobihora bigena gutya mwebwe mwaciye mugira gute? Mu bintu dufise twamanye kuva kera ni ikintu cyo kuganira, ntiduhishanye. Simbona ikintu ngo nce ngenda mu cumba mbabare ngire gute ndamubwira sheri ibi n'ibifirana vyanse Jean canke numva nababaye ngaha gutya na gutya. Rero uko kuganira kwagiye kuradufasha kumva ico umuntu asupporta n'ico adasupporta. Nk'ubu ndabizi yuko yo supporta ko aryama mu gitanda kidashashe, ata pression ashitse kumbure navyutse hama sinashoboye kugisasa kwera umwanya turacerewe. Rero hako ducererwa twopfuma tureka gusasa igitanda. Donc ivyo umwanya w'uwanyu uri très important gusumba amadekoro y'igitanda gishashe, gusumba amadekoro yogira. Rero uko kuganira kwagiye kudufasha kumva umwe wese ikintu c'inkora mutima kuri we, nkamenya nti iki urashaka kugisupport ikintu gisupport. Rero kijya kintu adasupport ncangerageza. Uragira gute? Uragerageza umva ndagira nahakubwiye ati mu modoka ugenda urisiga wana nkawe wako gakaye kuntu wagasize ntiwo gatumbereza gutyo mu modoka nico tumubona ngaha ntigasize. Donc jewe sindi forte muri maquillage, mugabo nawe hako yobona ducerewe ahantu tugiye yobona tugiye ntisize kandi akabona namahoro gose ndi mwiza cyane vraiment kandi arankunda. Ara kantu bavuze ndashaka makansubiriremo sishaka kukavuga jewe ngo muri habitude canke muco mwiza bagize mu rugo rwabo nuko iyo hagize gute iyo twebwe turaganira ikintu citwa ikiganiro ni ikintu c'inkora mutima mwashitse imbere. Kirazira ko tworyama hari umuntu ashavuriye uwundi atabimubwiye, kubera kuryamana mu gitanda n'umuntu ushavuriye ufise ikibazo wewe mu mutima wawe. Rero twarize yuko ikintu cyose tukiganirako imbere yuko muryama muravuga ati turaganira ikintu coba kitamunezereye akakimbarira, ikitampimbaye nkakimubwira. Ni byiza ko ndamubwira nti je t'aime bonne nuit umutima wanje ubivuze, kuko n'amajambo abinama ndamubwira y'ukuri utari kurigirisha. Ubundi abizi sinigirisha, nasanzwe n'umuntu ntigirisha n'abagenzi barabizi. Rero imbere yuko aryama ndamubwira ko ndamukunda kandi nkamwipfuriza ijoro ryiza, kuko naho turyamanye ku gitanda arashobora kugira amaheva atari meza. Ndamwipfuriza ijoro ryiza naho turyamanye ku gitanda umukure ko abadayimoni batemberera abantu ntibamugendere ko kuko si rero twe turaganira, turafise imyanya yo kuganira muhira, turafise imyanya yo kuganira hanze yo muhira. Twebwe shakane turava muhira turi babiri, abana twabasize muhira tukagenda hanze yo muhira tukamarayo umwanya udukundiye ari imisi 2 ari imisi 3 bivanye n'ingene abana babangana. Ngabo nta mwaka tutagenda avance monsieur subira makaka nta mwaka tutagenda. Ubwire n'abariko bararaba ikiganiro kandi bisaba amafaranga menshi, bisaba ko umuntu atangura umwaka yabiteguye. Kuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi biroroshe ko umuryango uzurabika 10,000 ku kwezi kugira ngo umwaka wese afite 120 bace bagenda ngahe Bugarama, ufashe bisi mugashika ngahe Bugarama murashobora kuharara ijoro rimwe. Ndashaka madame Louise atubwire kenshi bikunda kuzana amakonfli naha amakonfli aza aciye amakonfli kenshi arashobora kuza ati par exemple agatangura ati we ntushwashwanutse iyo uri kuraganira abantu ntutwenga uramaze kubona naka ari muri public iki donc ameze gutya canke yisiga gutya yamba ukamviya ukuntu umuntu ameze mugabo ukibagira wa muntu muri kumwe kwa afise uko ameze kwa kundi nyene. Donc il faut d'abord yuko umenya Aster tubana ameze gute en tant que Aster. Ntariko ndamukompara n'abandi ntariko ukwiwe avec ses défauts et qualités. Hama nkaca ndamwakira ukwari. Ari strict ku mwanya. Non chéri quand même uri kumwe n'abavyeyi ntiwari censé kugira gutya kubera nanaka yari kumwe n'abavyeyi et pourtant Aster sinaka. Ari allergique ku mwanya. Urabizi ko ari wawe ari allergique ku mwanya. Voilà. Rero ntazoca hindurwa nuko ari kumwe nabanaka nabanaka. D'abord ndamuzi ameze gutya ndamwakira gutya. Nimba ico kintu ari defo rero si
ntituca dutera n'induru tuca tugenda hamwe kuganira hahandi avant yuko tubwirana ko dukundana ijoro ryiza niho tuca tuvugana tuti ariko iki kintu gutya na gutya kimeze kandi sindondera ko misi yose ni routine sindondera kumwemeza sindondera kumwe d'abord ndamusigura uko je ndavyumva hani kijya kintu nakibonye gutya ndagitahura gutya kuko nshaka kuba nakibonye ukutariko nshaka kuba nagitahuye ukutariko rero d'abord la façon mbega iyo communication tuvugana gute tuvugana twemezanya canke tuvugana tuganira muganira mubakana ego mu rugo rwacu turaganira yaronse ivyiyumviro ni kintu ashaka gukora turakiganira hama nkabaza ibibazo mfiseko d'abord nkatahura wewe ukuntu acumva n'ukuntu agiye gukora peut-être nimba ari ukundi ndacumva ndakimubwira nkuko ndacumva nkemera critique ashobora kukigirako nkemera ko acemera canke atacemera uba wewe hamukanariza nka wewe hama nawe ariko aranyumviriza akavuga ati ni madamu wanje ariko acumva gutya na gutya na gutya hama kaca ntacambye ati ivyo bintu nta vyiyumvira abagore ntimugira ivyiyumviro oya acambye ati ahubwo hane we kuciyumvira gutyo nanje nacumva gutyo sinzi ko umva ico kiganiro turaza gutora compromis turaza gutora ico twemeranije hamwe murumva murahana umwanya nahagarara hahande kuvuga ati umbiriza rero ndakubwira je bujyanye ku informa ubundi nawe ngo yaye we urumva ko dukoze mu detail twege hari ibintu tubona ati ibi bintu jewe uri kurakorana n'ujya muntu nta kigenda kwere urumva harashika mukaganira umwe akavuga ati mugashika ahantu mutora ikintu kimwe ego cyane hama ikindi kintu cyo kwevita muri communication no ugomba guha remarque umuntu mu bisanzwe abantu bakuze ntiduhana amaromarke ngwino abantu dukuze turabwirana uko nabonye ibintu mugabo sindaguha gasopo abantu duha remarque n'abana umwana turamuha remarque kuko tuyo turamurera mugabo umuntu akuze nta umurera nta muntu arera umugore nta muntu arera umugabo afise uko ameze umugore afise uko ameze turahanahana ivyiyumviro nta remarque zihaba ducira karongo kwere nta remarque z'abantu abantu bakanye nkubuye nk'akarorero dufate ko yabonye ko nabwiye umuntu nkaze gacashika ngo reka kugira abantu kaze aho deja nawe yamaze kuba muri ya conflit ntacaja kumfasha ngo ugasanga yashabwe kacumwa ngo reka kubwira abantu ntugerageje gutahura igituma ariko aravuga mugabo aje akambwira ati hani mbega bo twitana bahani nicyo bituma bangwashije jambo umve birakaza mugenzi wacu uri mu wewe n'abana bacu hari abana bakiri bato baciga kuvuga duhamagara ngo hani kubera bazi ko ari ryo zina mu nyuma amaze gukura akabimenya no kuvuga ngo araza akambwira ati hani mbihajya Pamela zaye byagenze gute ko mwaganiriye kujya kuvuga ngo nkamubwira ingene Pamela yangoye agacambwira ati mbega hajya nta yindi façon wari kubigenza écoute empathique aho deja jewe aba yahijije kungarukana ara raison ncambona ukundi nayi kubigenza cyangwa ntajya ntijo meskize byangoye mugabe yashika mbwira ngo mbwira ingene uganiriza abantu nawe yari guca uriyumvira yuko uri umuntu nawe yari guca bamwo yari kuba victime kandi tuyo turaganira rero mu kiganiro si birasaba ubwenge ko biratubwira ko urugo gubakwa n'ubwenge urugo gubakwa n'ubwenge umuntu aramenye ingene aganiriza umuntu wiwe amadufise amatampera matandukanye ko yasoma amatampera matandukanye ni kumenya ngo uyu muntu nja kumuganiriza gute nk'akaroro madamu wanje n'umu introvert ndabizi aje gusora ibintu bimutwaye umwanya mu gihe mbona ibintu bitarakunda ko abisohora ndamuha uwo mwanya urabidetect ukavuga ndabibona hama uwo mwanya kubera ari naja kumuharsera biraja gutuma abandanya ari kari yugarana kandi uko yugarana niko nanje bintera ikibazo mubwo ni namuha uwo mwanya araja kuyugurura mbarire ego wow alors mumade urumva yuko mwebwe umuco pardon mu ma conflit y'urugo ntimukomeshanya simvuga ngo ndaza kugukomesha niyamererwa neza nanje ndamererwa neza ubingaruka ikumererwa neza kwiwe niyamererwa nabi nanje ndamererwa nabi kumbure nikosa nakoze kwandi umu introvert nabonye ko nakoze ikosa biriko binshira ahantu numva umenga sindabitora neza ko ndabigenza avuga ati kugira ntudusubire gukora iri kosa rero ingenda gukomesha donc akaca fyonda kwera yabonye aho nababaye uko gufyonda nukumpezayo ninagenda nkagwayo nta nyungu nimwe abifisemo nawe araza kubihomberamo
araza kubigorerwamo peut-être wa mugore ku mugoroba ahora batera inkuru bagatwenga ku mugoroba aza gusanga atavuga amubwira ikinamugirire gutya ni sawa mugumva cakiganira arakibura ya atmosphere iryoshe nziza yahora ashika murayambira abana murakina mugaci yashika asanga umugore umwana bahuye n'ikofe umukozi aramututsa aramwirukanye sinzi ko umva ko kavuyo kari mu nzu wowe wibaza ngo wamukora abantu babiri kandi wa wundi yarazi yuko ariko akomesha umu partenaire wiwe mugabo inzu yose akomye hakoma bose mukoma mwese ukomesha ntibikunda nta akomye ngo bakomesha ego nta muntu umwe abaho nico yitumara urugo umuntu umwe ntabaho urutonde madame Louise akavuze ngo asha ngo umukomesheje n'umukozi arashikira mutunze n'imbwa irabizira niko bimeze ego vraiment mumaze ibyo bintu byose kubishira hamwe mwamenye kuganira mwamenye kuvugana mwamenye gutahura icumwe wese akunda ikindi icumwe yanka akagira effort mumaze kubona ivyo rero nizihe ngaruka mwari mwaciye mutangura kubamwo ego cyane twarabonye ingaruka nyinshi nziza jewe nca numva ko nta muntu enda kumbwira ko ndi umugabo muhira mba numva ndi umugabo sinyenja kubisigura ibi bintu kubera urugo rwiza rutuma umugabo yumva ko ari umugabo muhira atawe yakandamije atawe yenze kubwira ngo muvuge ko ndi umugabo aba yumva ari umugabo ari respect atawe nakankamiye ari respect umugore respecta kuko umugore akunzwe ara respect bino shapo bandanya umugabo aba respect arakunda kiretse basanganya ibindi bibazo ngo twe nabyo dusanganya ivyo bibazo bindi hanyuma iyo umugabo amerewe neza mu rugo ashiraho iyo atmosphere bafite haro sécurité mu rugo n'umukozi aba yumva haro sécurité mu rugo rero ivyo bintu by'urugo rwiza byadufaje twebwe kumererwa neza d'abord aho ni mu rugo ariko kandi haro nzindi ngaruka nziza ku bantu bo hanze ingo tuzinanye ingo twabere pare cya marraine abo tuganira batarubaka ingo abo tugenda dufasha kuko urumva twubatse neza biranadufasha kwiyumvira no kubandi bo hanze rero jewe numva ndi umugabo mu rugo singe no bisigura biragoye gusigura numva ndi umugabo mu rugo mwabantu mudukurikirana ndi umugabo mu rugo mfise abagenzi iyo bambajije bati Aster umerewe neza mpanda babwira nti mu gisagara ca Bujumbura niba kubaza umugabo amerewe neza uranshira kuri liste ya mbere hama nawe ugire kabiri kandi amerewe neza no mu mutwe urumva n'ukuri kose ndi umugabo amerewe neza uranshira kuri liste ya mbere hama nawe ukagira kabiri cyaye kumbe niwishira kuri liste ya mbere uracunkurikiza mugabo amerewe neza kuko Imana yadufayije gushira ayo mabazi kandi twama tugerageza kubigwanira kugira ngo umwansi ntashobore kubitwaka yego mwege nigikiga madame Louise nk'abantu bariko baraturaba turashikira sinzi ko ara kandi noba nibagiye kubaza canke kubavugisha mwumva mwo kongera ko ku bantu bariko baradukurikira ibihe ingo ziko zirabamwo ntizishemeye cyane ariko ni byiza ko babona yuko haracari y'ivyizigo hariyo ayandi makupla akundana mbe babigenje gute byamye ari ego na ame ego sinzi ko ari kandi ubona yuko wobwira nk'iyo couple iriko iraca mu bintu par exemple kana kababona ati ntituzobicamwo bahuye na kakadeza koro kamwe gatangura bikabandanya byubakika ko nigiki wobabwira par exemple jewe ngira mbwire imice itatu y'abantu ndabwira umuco w'abantu bakiri muri fiançailles canke batarayijamwo mugabo bariko barashakisha ndabwira umuce w'abantu bubatse neza n'abantu peut-être bariko baraca mu bibazo abantu bakiriko barondera canke bari muri fiançailles n'ukuri uwo bishobokeye kumbabazi z'Imana ndamusavye arondera ibintu biri réel ibintu bifadika apana ibintu byo mu kirere ya liste wambwira ngo 15 nimba waranditse liste nukuri ndagusavye uyisubiremo si bibi gusaba umutafu afise inguvu si bibi cyane mugabo sinavyiza ko aba ikintu cambere kuko niyagwara hama ubutafu cyane ko ashobora no gutera akagutera hanze y'urugo kubera ari umugangi cyane voilà ariko kandi wiyumvire nivyashika akagwara ntabakira umutafu uzoba utakaje ca kintu ca mbere catuma wiyangaja kuwo muntu uzoca uja kurondera uwundi mutafu
mu yandi majambo mu guhitamwo kwawe rondera ca kintu kitavaho hari ibintu bitavaho bitanyiganyiga uvuga uti aha vraiment nimba narondeye umuntu akijijwa ko gakiza Imana ikaguha ugafise ntazonyiganyega. Donc iyo liste yigire mugwa ugire vya bindi biri donc hariho ibiri primordial ibiri bavuga ngo sine qua non ibintu nyene bitavaho ubisubiremo. Ndabasavye mugire revision muzoba mukoze ya liste mwakoze muzoba mukoze ubu ufise bitatu hama na vya bindi bwa bugangi ya mahera vya biki kuko kubaho neza biraryoshe birakenewe mugabo ucubishira musi y'umurongo uze guca umurongo kugira ngo uvuge uti umunsi amahera atazoba yaje ntituzoca ducanamwe kwa dushobora guca mu myaka 2-3 amahera mugo umwaka ugira 4 amahera kaza. Donc ico kintu ndagisavye umuce wa mbere. Umuco wa kabiri abantu muri ko murabaho neza mumerewe neza nukuri felicitas ariko kandi mubandanye ntimwicare ntimusinzire ntimugire gute twavuze ko tuganira misi yose twavuze ko duheberana mugabo ibi bintu ntidusamara n'umusumo uyu munsi tuko twabwira ko dufite urwo mugani ku mugoroba nitwashika tuca dusubira muri vya bindi inzu wayisize irangi nziza ni kukayisubiramo kayubaka neza utegezwa kuyikoropa utegezwa kuyisiga donc misi yose birakorego uyu munsi bikaba bimeze neza dubura inguvu namafisi icifuzo cyo kwiga bishasha cyo gukora bishasha kugira ngo bigume biba vyiza iyo ikintu ari ciza kikaja ko gatasha ububi bwacu buboneka facilement uwo bimeze nabi nukuri buraca bugacana yandi ntucike intege biracakunda biracashoboka ni wicare usubire wihosose vyapfiriye birashobora gukira avec la volonté yabubatse urugo birakunda inzu zirasanurwa ivyabomotse birubakwa bigasubira bigahagarara ejo murashobora kuvyuka mufise intare kandi mugafasha benshi. Nakoze wow aratubwiye ibintu bikomeye cyane hari kinavuze kinkoze ko nari nibagiye hari ikintu cyo kuvomera ati no musi tubivuze ngaha ntibihagarike tuguma dushirako mbega ikintu imbere yuko ndakubwibaza akajambo hari ibintu nkuko tuzi yuko ishugwe litavomerewe canke ivyatsi urabona no muri mwibarabara muri 28 November ubu usanga ry'amashugwe baguma bayavomera kubera ari muci anytime ashobora kuma batayavomera buryo n'urugo baruravomera urugo ruravomerwa cyane abagena cy'umuhanda ruvomera abantu bose ntibakunda bimwe hariho ico bita les 5 langages d'amour ngwino rero ni vyiza yuko mu partenaire wawe umenya langage d'amour yiwe kubera utayimenye ushobora gomba kumwereka urukundo kamwereka mu nzira itariyo kubera wavyumvise kwa naka abikora. Je madame wanje arafise ikintu akunda arakunda ico bita mama do karite umwanya wo kubana ukuba turi kumwe ku buryo je sinkunda kuraba televiziyo madame ari karazinga vya bintu muri garderobe arambwira ati basi ngo wicare ku gitanda ngume numva kuri hampande cyo ncangenda ku gitanda naho ntubandiko ndamuganiriza basi yumve ko aux alentours présence ya aux alentours wow ngo le moment de qualité iyo yarayikunda kandi ndayimuha madame wanje arakunda agakwasa ko kuri cafe guhura ukagwitaniza mwana wiberewe imvivyo nibi akumbura ndagahitana akamushira wow abayumva aryohewe nukuvuga ngo urugo ruravomererwa so kumubwira gusa ko umukunda mugabo amenya arangaje damuru yiwe uyimuhe hamwe uno munsi no muhakado nkamwe mwanya wo ukubana burya ntiyoryoherwa icyo nabwiye Imana ntisinzi imyaka nzobaho mugabo mu myaka nzobaho empreinte nkuye gusiga mutima w'umugore wanje nuko yakunzwe n'umugabo wiwe. Wow ako kandi murakumvise mbega hoho 5 langages d'amour mugende murabe kuri Google ntitubabwira byose ivyo nibiki bamuretse iyi seminaire de couple hari ikintu numva nogenda ntavuze ku bantu b'abagabo narabonye mu rugo ikintu ca mbere gishobora gufasha urugo ni transparence mu mafaranga. Abagabo rimwe na rimwe ntitura abantu byorohera kwereka abo bubakanye uburyo dufise iyo tubukura mugabo by'ukuri abagore ntibasesagura ngo abantu bavyibaza
umugore ashobora gukoresha amafaranga mudafise kubera utamubwiye aho mufise bamenyesha amafaranga mufise subiramo ako kane ni kanguvu ako umugore ashobora gukoresha amafaranga mudafise kubera atazi amafaranga mufise arashobora gutora ibitenge ku bantu babizana by'ideni kubera yibaza ko muzoshobora kubiriha kubera ntiwigeze umubwira amafaranga muronka nayo mutaronka rero ni byiza yuko mutigungana ibyo bintu nagomba nk'intege umugabo afise nk'amakonti umugore atazi musi byoshe ukagira accident ugarutse ndazi ko utosubira kuyanyegeza ariko ntuzogaruka niwagira accident ugapfa ntuzogaruka ariko bizoribwa n'abandi bimenyeshe abo mwubakanye kugira ngo iby'Imana yabahaye ntibigutandukanye n'ab'Imana yaguhaye muzogumana ico numva ari ikintu c'inkora mutima kirakora cyane ku bagabo aho usanga abagabo bafise kuntu twihagararako uronka 100,000 ku kwezi umugore nabimenye amenye yuko mufise 100,000 ku kwezi muronka miliyoni 5 nabimenye hanyuma muganire mu kudepensa y'amafaranga menshi y'amafaranga asaba projet ntimwokwa muri ko muraganira yuhuye n'umuntu kugira ngo mugabire amafaranga urashobora kumugabira amafaranga bisanzwe mugabo ukanamumenyesha uti burya nagiriye neza Pamela kugira ngo nawe ashime Imana ko mwagiriye neza umuntu rero ubutunzi Imana izobaha bwabo bw'inshanka bwabuke ntibubateranye ahubwo bafatanye ubafashe gukomeza urukundo nakaye kajambo wombwirira nibagiye no kubivuga yuko seminaire de couple yanje bandanya akaba ari part 2 ya mbere yaraheze iheruka kuba ni seminaire de couple ngengira mwayumvise vraiment nanje nguma niga nguma afise agakarne nguma nandika nza kuva ngaha nandika kweri ego akajambo rero wubwira kuba tarubaka twumvise madame wawe umusheri wawe sha mwiza madamu wawe mwiza ma singende nkubisweye bakunze boko no mu cyumba mwanda mumbya nti mugore mwiza kandi nico hewe kandi umugore mwiza mana yanje none nkubo nk'ivyo urafungura je sinofungura fise ingeso bakunze boko kayiniyi imwe je umbwiye akajambo bajya abantu bahora banyandikira aga commentaire te Pame nukuri kiganiro wakoze kiraryoshye no gufungura sifungura mubaze ihando kamera ngaha barabibabwira je umbwiye ati Pame nukuri wakoze cyane wadufashije cemera nkuko aguma nivugira mina gusa sisura no nta amazi sura gukora rero munyice gose munyice mu ivyo bintu ndabikunda gose ngo ivyo biryohera abamama nukuri ego cyane umbwirira abakunzi bo kukayi akajambo wogenda utababwiye nimbarako nibagiye ntihagira ko ngenda nibagiye bonyica umbwira akajambo umbwiriye abo ma couple abo ba jeune bariko bariyumvira kubaka canke nkuko madame yavuze mu mici 3 ishobora wowe ushobora kubivuga mu mici 5 canke mu mici 2 ariko umbwira ikintu c'inkora mutima umva wogenda ubatekereye kuko abakunzi bo kukayi suno munsi gusa jewe ndaza kubisabira bazogume baza kuko bariko baranyigisha nanje murakoze cyane ngira ndabivuge muri ano majambo umwe wese araja kwitora icambere nuko bakwiye kumenya ko urugo rwiza rubaho kandi urugo rurubakwa ntigwiyubaka kubakwa n'abantu babiri barugize hanyuma muce mufata ingingo yo kubaka urugo ndabibutsa yuko nimwagubaka neza muri abambere bazorugiramo umugisha nimwagubaka nabi muri abambere bazoruhiramo twe turi hanze twe tuzoza mwe mwabanje kubijyako Imana mumaze kuwurya umuriro bakunzi bakugayima ngo nimogenda bana yanje nta kantu mwisigarije reka je numumeko nimumufasha namwebwe nyene ko mutabaza mwebwe numva umengo nibova hano hantu vraiment basha ntako nisigarije gantoze ntihagira akantu mugenda mujanye nzoca nguma ndabahamagara nako dusigaje uretse wo dukundana kandi tubandanye baguma banyica bakunzi bo kukayi rero aha murumva batubwiye badutekereye ntabyo batatubwiye bakunzi bo kukayi rero aha niho tugarukirije ikiganiro cacu ni byinshi byo kuvuga je numvise umengo ntibogenda mana we nabatwaye umwanya shimire madame Louise nakwirukanganije monsieur wewe sinovuga nukuri merci beaucoup mwanteye agateka kumpa umwanya wanyu ibi bintu guys ibi bintu ntibabihimbwa ibi bintu ni ibintu by'agaciro ndabashimire monsieur Aster murakoze cyane
mwana mufise ibintu byinshi alikuwa boss nabivuze neza mu Giswahili sinzi sigaye nivugisha ibiswahili umengo karaka yarabaye boss ya desa yacitse ko ibindi bihari urabita no kakuba mwibadisha ibintu namwe nyene ntababwiye ni boss nubaha duhuye ni cyatera ngurira agafana yego bakunzi bo kukayi kubagikunze mugire like kubadakunda kuvugana amanda bivuga musige like kubakunda nabo kunganiriza nayo babwiye ko ndabikunda bikanka nuko fungura n'amazi nkaheba mugirire commentaire aba bakunzi bamwe nabo bamwe bambere mugire share mu partage mugenzi banyu kuri statut mushire kuri Facebook muha bagenzi banyu hirya no hino nukuri mumenye ko muzoba muri ko murakora ikintu gidasanzwe apana kubera Pamela muzoba muri ko murafasha abantu abo imiryango itandukanye gutyo ingo zikomere igihugu gikomere byose bigende neza rero naha tusoze ikiganiro cacu naho utaha muri weekend peace and love shalom banage bisaje wenda ba umugati